Ikiganiro ku kivi c'uno munsi kibashikana mu gihugu c'Ubuyapani neza na neza mu gisagara ca Yokohama, aho nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yaranguriye ibikorwa bitari bike kuva kw'igenekerezo rya 20 gushika ku rya 2023 Myandagaro 2025. Sangwa ikaze rero mwese muri kino kiganiro. Uko imyaka 3 irangiye, igihugu c'Ubuyapani kiratunganya inama yiga ibijanye n'iterambere ry'ibihugu vya Afrika. Uyu mwaka rero iyo nama ikaba yaritunganijwe ku ncuro igira 9. Ikaba yari yitabwe n'abakuru b'ibihugu n'amareta y'ibihugu vya Afrika, ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu nka ONU, PNUD na Banque Mondiale, tudasize inyuma amashirahamwe y'abikorera ivyabo y'Abayapani. Reka rero ndabatumirire gukurikirana idonido ry'ibikorwa vyose umukuru w'igihugu nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye yaranguriye mu gihugu c'Ubuyapani, nk'uko tubishikirizwa n'umuvugizi wiwe Rosine Guilaine Gatoni. Nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ari kumwe n'umutamukanyi wiwe nyene icubahiro Angeline Ndayishimiye araganutse muri ca gihugu c'amata n'ubuki, inyuma y'urugendo rwari rwabashikanye mu gihugu c'Ubuyapani Yokohama, ahabereye inama mpuzamakungu ya Tokyo isanzwe iraba ivy'iterambere ya Afrika ku ncuro igira 9. Iyo nama yari irongowe n'umukuru w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika nyene icubahiro João Lourenço, umukuru w'igihugu wa Angola, ari kumwe n'umushikiranganje wa mbere w'Ubuyapani. Ikaba yari ishimikiye kurabira hamwe ingene hoboneka inyishu za kijambere kugira ngo Afrika itere imbere gusumba, bashimikiye cyane cyane ku gisata c'amahoro n'umutekano, gisata c'imibano be n'igisata c'ubutunzi. Igice ca mbere c'iyo nama cari gishimikiye cyane cyane ku mahoro n'umutekano, carongowe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi nk'icegera ca mbere c'urongoye umuryango w'ubumwe bwa Afrika, aho yashoboye gusangiza abagenzi biwe bakuru b'ibihugu n'abarongeye amashirahamwe mpuzamakungu bari bashoboye kwitaba iyo nama uruhara rw'u Burundi mu kubaka Afrika itekanye, Afrika irimwo amahoro n'umutekano. Yaribukije yuko ingabo z'u Burundi zisazo zifasha ibihugu bitandukanye na cane cane igihugu ca Somalia, igihugu ca Afrika yo hagati, igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kugarukana amahoro n'umutekano. Igihugu c'u Burundi kandi gisanzwe carakiriye kandi caba cwakira impunzi, aho uno munsi kimaze kwakira impunzi zirenga 150 vy'abakongomani, kandi kikagerageza kikabaha urukundo, kikaba fata neza kugira ngo aho ku buryo bumva ko bari mu bavukanyi. Igihugu c'u Burundi kandi caratanze novuga nti kirasangiza abindi bihugu ingene cifashe, kuko no musari igihugu kirangwamwo n'amahoro n'umutekano ariko atariko vyamye. Ivyo rero kugira ngo bitsimbatare, nyene icubahiro umukuru c'u Burundi akabashira imbere kurwanya inzara, haraye inzara hazinduka inzigo, ugasanga amahoro n'umutekano birahungabanijwe. Ni naco rero yabasangije ahanini abatera kamo gushira imbere guteza imbere urwaruka, abakenyezi no kurwanya ikintu cose cozana ubukene, kuko iterambere n'amahoro bigenda bijana. Ahatari iterambere nta mahoro aboneka, kandi n'ahatari amahoro iterambere ntirikunda. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yarashoboye kandi kwifatikanya na bagenzi biwe mu gusaba yuko hoba impinduka muri ya nama mpuzamakungu sanzwe iraba ivy'amahoro n'umutekano kugira ngo n'umugabane wa Afrika userukirwe. Yarashoboye gushimangira kandi ko Burundi buzokwama buhagaze ku ruhande rwo kurondera inyishu bificiye mu biganiro, ariko ruzogwanya igihe cose ikintu cose kizosesa amaraso y'abene gihugu. Muri iyo nama nyene aho hariho abakuru b'ibihugu batandukanye, yarashoboye kubona nk'akaryo ko guhura n'indongozi nkuru z'igihugu c'Ubuyapani. Yarabonanye ubwa mbere n'umushikiranganje wa mbere w'Ubuyapani nyene icubahiro Ishiba Shigeru, aho bashoboye kuronka akaryo ko kurabira hamwe ingene imigenderanire hagati y'Ubuyapani n'u Burundi vyifashe. Imigenderanire yamyeho kuva kera, aho igihugu c'Ubuyapani cami kiba hafi igihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye, kibushigikira mu bihe vyoroshe no mu bihe bigoye.
bemeranije rero ko bagiye kubandanya batsimbataza iyo migenderanire na cane yuko Burundi buherutse gushira habona imbona kazoza y'Uburundi bwishira ukizana mu 2040 Uburundi buteye imbere mu 2060 yarashikirije umushikiranganje wa mbere ingene vyifashe kuvyerekeye ugwaruka ruri ku kivi verekeye amahoro n'umutekano kuvyerekeye imbona kazoza aho yaciye asaba mbere ko n'Ubuyapani bwobandanya bufata mu mugongo Uburundi biciye mu gushikirana mu migambi itandukanye aho ivyo bihugu vyompi bishobora kuronkeraho akunguko na cane ko Uburundi busanzwe bufise amahigwe n'ubutunzi kama bwinshi butarahingurwa. Umushikiranganje wa mbere ubwiwe yarakeje cyane umukuru w'igihugu cy'u Burundi aho yanamukeje avuga ati hano mu Buyapani nye n'icubahiro natwe tubazi nk'umujama w'ugwaruka turabibakeje rero turabakeza yuko igihugu ciyo canyu no munsi ari igihugu c'amahoro n'umutekano cahinduye isura n'izina mu makungu kuko no munsi ari igihugu kivuga ko ivyiza rero yaramuteye n'intege aravuga ko Buyapani bwobandanya buharurwa mu bihugu bigenzi bitazokwigera birekura igihugu c'u Burundi bizobandanya bijana gushika no Burundi buteye imbere co kiyago cyo gushikiranganje wa mbere benanye n'icubahiro mu gihugu c'u Burundi cugura imiryango rero kugira ngo abari ku rwego rw'ubuhinga nabo bakurikire bashobore kukivyaza umusaruro ni muri iyo ntumbero nyene n'icubahiro mu gihugu c'u Burundi yaciye abonana n'urongoye ikigo c'u Japani gisanzwe kurikirana ivyo gushigikirana ku rwego mpuzamakungu JICA Agence Japonaise de Coopération Internationale aho umukuru w'igihugu c'u Burundi ashimangira uko Uburundi bwifashe uno munsi n'imbona kazoza yabwo yashikirije imigambi mikuru yifuza yuko ico kigo coshigikira biciye masezerano aho naco nyene kironkamwo inyungu canke biciye mu kuzana abanyamitahe b'Abayapani mu bisata bitandukanye eka biciye no guhanahana ubumenyi mu bisata bitandukanye ibisata rero byashizwe imbere ni gisata c'inyubako igisata c'uburimyi igisata c'amagara y'abantu igisata c'indero aho abahinga bazoca batanga imigambi iteguye neza kandi ifise umuco ukwiye kugira ngo JICA nayo yamaze kwemera gushikira Burundi icibishira mu ngiro baganiriye n'abahinga bo mu Burundi. Inyuma y'uwo mubonano n'uwarongoye ikigo co gisanzwe kurikirana ivyo gushigikirana umukuru w'igihugu c'u Burundi yarabonanye kandi n'umugwi w'abashinga amateka batanu urongowe n'usanzwe ari umunyamabanga mukuru w'umugwi shinga amateka wunze ubucuti na Afrika secrétaire général de la Ligue parlementaire d'amitié nipo-africaine kabaye akaryo rero keza kiyaguye ko baganira na cane yuko batatu muri abo batanu bari kumwe bose bamaze kuzi Burundi aho bakeje umukuru w'igihugu c'u Burundi babonye igihugu koko c'amata n'ubuki igihugu gifise ubutunzi budasanzwe igihugu kirimwe abene igihugu bakundana cane bakirana ku buryo vyabakoze ku mutima cane aho bifuza mbere yuko nubwo bucuti buri hagati ya leta y'Ubuyapani na leta y'u Burundi bumanuka bugatsimbatara no hagati y'abene igihugu b'Ubuyapani n'abene igihugu b'u Burundi bari yemeje nabo nyene nk'abashinga amateka basanzwe bafise ivyo bakurikirana harimwo ukurikirana igisata c'indero uwundi akurikirana igisata c'amagara y'abantu uwundi akurikirana igisata c'inyubako uwundi igisata c'ingenzi bariyemeje nabo nyene ko bagiye kwitanga kugira bashigikire Uburundi guteza imbere ivyo bisata baraboneyeho n'akaryo gukeza nyene icubahiro umutambukanyi nyene icubahiro mu gihugu c'u Burundi kuko ku bigambo ariko arakora yo guteza imbere abana n'abavyeyi kuvyerekeye amagara yabo eka n'indero aho mbere amaze no kugendera imwe mu mashure ashigikiwe nabo bashinga amateka aho kandi banezerwa no kubona umugambi wo guteza imbere igiterwa c'umuceri mu misozi naho nyene umuryango nyene icubahiro umukuru c'u Burundi wafashe irya mbere kugira ngo ugerageze uwo mugambi babona uri uratera imbere cane aho biyemeje rero kubandanya bashigikira kugira ngo uwo mugambi ushobore gusanzara henshi mu gihugu bariyemeje kandi no kuvukanisha amashure amwamwe y'u Burundi be n'amashuri y'Ubuyapani mu ntumbero yo guteza imbere igisata c'indero no guhanahana ubumenyi nyene icubahiro umukuru c'u Burundi yarose n'akaryo kubonana na bagenzi biwe abakuru b'ibihugu bitandukanye vya Afrika
ubwa mbere yarabonanye na nyenicubahiro umukuru w'igihugu ca Angola nyenicubahiro João Lourenço akaba ari nawe arongoye umuryango w'ubumwe bwa Afrika baraganiriye barabira hamwe aho bagejeje isemo na cyane ko n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi asanzwe ari we cegera ciwe ca mbere muri ayo mabanga aho bagejeje rero kuja imbere abandi mu ntumbero yo gushikana Afrika kuri yambona kazoza ya Afrika biciye mu ntunganyo y'ibikorwa yo gushika mu 2063 baraganirira cyane kucerekeye amahoro n'umutekano muri Afrika haba mu karere k'ibiyaga binini haba muri Sahel eka no muri Sudani aho mbere nyine icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi nk'intumwa idasanzwe y'umukuru w'igihugu ca Angola yabone hakaryo ko kumuha icegeranyo cahagejeje igikorwa yamutumye aho amaze kubonana n'abakuru b'ibihugu bose b'akarere ka Sahel kugira ngo abandanye abashigikira mu ntumbero yuko ako karere karonka amahoro n'umutekano bikwiye akaba yanashimye mbere yuko ivyo biyago bagize baciye mu buryo bwo guhamagarana bari kure na kure bakoresha amatelefone bashitse ku ngingo yuko bagiye kubonana vuba amaso mu yandi rero yaramwemereye kumushigikira muri ico gikorwa no kwitanga atiziganya kugira ngo azagikore neza kandi ashike ku ntumbero nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabonanye kandi n'umukuru w'inama shikiranganje ya Togo nyenicubahiro Faure Gnassingbe aho nawe baganiriye ku ntumbero basangiye ku bikorwa basangiye byo guteza imbere umugabane wa Afrika no kusimbataza amahoro n'umutekano aho bashimangiye cyane kuvyerekeye amahoro n'umutekano muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo na cyane yuko umukuru w'inama ya Togo nyenicubahiro Faure Gnassingbe asanzwe ari intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afrika mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kabaye akaryo gusura gushimangira icifuzo bafise no gushira hamwe inguvu kugira ngo bashobore gukora ibishoboka vyose kugira amahoro n'umutekano biboneke ku mugabane wa Afrika na cyane muri ubwo burere umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri yo ntumbero nyene yo gutsimbataza ubushuti no gushira hamwe inguvu n'abagenzi biwe bakuru b'ibihugu yarabonanye kandi n'umukuru w'igihugu ca Senegal nyenicubahiro Diomaye Faye aho nawe baganiriye mu kuvyerekeye gutsimbataza imigenderanire hagati y'igihugu ca Senegal n'igihugu cy'u Burundi gushira hamwe ingufu kugira ivyo bihugu vyose bitera imbere biciye mu gushikirana mu bisata bitandukanye ariko kandi baragaruka naho nyene ku kibazo c'amahoro n'umutekano na cyane ko ico gihugu ca Senegal gisanzwe cegereye ka karere ka Sahel aho nyene icubahiro ari intumwa idasanzwe kugira mu kuvyerekeye amahoro n'umutekano kabaye akaryo rero umuryango wugurutse kugira ngo biciye muri ico kiyago c'abakuru b'ibihugu amareta be n'abene igihugu ba Senegal na Burundi baje ku kivi bashobora gusimbataza ubucuti no gushigikirana mu bisata bitandukanye ariko n'akaryo kandi ko guhana ivyumviro kugira ngo ibikorwa byo gusimbataza amahoro n'umutekano muri Afrika bibandanye vyongereza umurindi umukuru w'igihugu cy'u Burundi hamavuye kubonana n'indongozi zitandukanye z'igihugu cy'u Buyapani eka n'abagenzi biwe bakuru b'ibihugu batandukanye ntiyasize inyuma igisata c'abikorera ivyabo muri iyo ntumbero nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarabonanye na nyakubahwa Dr Reverend Oksu Park akaba ari nawe yatanguje ishirahamwe mpuzamakungu y'ugwaruka rero baraganiriye kuvyerekeye guteza imbere ugwaruka na cyane ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi asanzwe ari umujama w'ugwaruka ariko kandi asanzwe ari n'umuhizi w'umugambi amahoro umutekano n'ugwaruka muri Afrika yose umukuru w'igihugu cy'u Burundi atakora kugira ngo ateze imbere ugwaruka rw'u Burundi yarasabye iryo shira hamwe gufata mu mugongo ugwaruka rw'u Burundi kuko aho ryatanguye muri Korea y'Epfo ugwaruka rwa Korea y'Epfo rwaragize uruhara rugaragara cyane kandi rukomeye cyane mu guteza imbere ico gihugu naco nyene kera cari gikenye ariko no munsi kaba kiri mu bihugu vya mbere bitunze ku isi yarasabye rero yuko boshikira ugwaruka rw'u Burundi biciye muri wa mugambi PAEJ bahanahana ubumenyi bahanahana ubuhinga bafatanye mu mugongo kugira ngo ugwaruka rw'u Burundi rubandanye rugira umuzirikanyi wugurutse cyane gutyo rushobore gusunika iterambere ry'u Burundi nk'uko basanzwe ariko barabikora ariko bashigikiwe n'urundi gwaruka rumaze guca aho ruriko ruraca no munsi gutyo iterambere ry'u Burundi rishobore kunyaruka umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarabonanye kandi
na nyakubahwa Shinya Ishizuka akaba ari we asanzwe arongoye ishirahamwe ikomeye cyane yitwa Itoshu ku mugabane wa Afrika. Iyo Itoshu ikaba iri mu mashirahamwe 10 ya mbere afise ubutunzi bukomeye cyane mu Buyapani. Ni ishirahamwe isanzwe ikora cyane mu byo gushima itahe isi be no mu gisata c'ubudandaji. Uwo muyobozi mukuru ku rwego rwa Afrika yaraje gushikiriza nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi icivuzo ciwe cyo kuzana ibitahe mu Burundi na cyane mu gisata c'ikawa, kugira ngo igisata c'ikawa kibandanye gitsimbatare kuko yamaze kubona yuko gifisemwo amahigwe menshi cyane yo gusurika ubutunzi bw'igihugu. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yaramwifurije ikaze, arahimbagwa nuko n'umutima wo kuzana imitahe kuko uje wishura akamo amaze gutera abanyamitahe batandukanye ku isi. Yaje rero hageze kuko Uburundi buherutse gushira abona umugambi w'iterambere w'igisata c'ikawa. Aramusaba rero yuko yoza azana imitahe agashigikira abarundi bari mu makoperative yo kurima ikawa, ariko bagaherekeza ico gisata cose kuva ku ntango gushika ku musozo, ikuvuga kuva kwirima ry'ikawa, guhingura ikawa no gushika ikawa ishowe, na cyane ko iryo shiramwe risanzwe rifise isoko rinini cyane mu mahanga no mu Buyapani. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yarashoboye kandi kugendera abagwizatunga basanzwe bari mu gisata c'uburimi n'ubworozi, na cyane yuko ari umuhizi yashize imbere gisata c'uburimi n'ubworozi kugira dushike kuri yambona kazoza. Yaragendereye umurima wa kijambere aho ku tongo rito cyane basanzwe bimbura umuceri mwinshi cyane. Umurima yagendeye ukaba ufise hegitari 3 ariko ugashobora kuvamo itone 18 z'umuceri. Eka yarabonye naho barima ibiraya, imboga zitandukanye biciye mu buhinga bwa kijambere ku matongo mato, umwimbo ukaba munini. Ivyo rero akaba yabikoze mu ntumbero yo kurahura ubwenge, gutyo nabe n'igihugu b'abarundi bashoboye kurahura ubwenge, dukoreshe natwe ubuhinga buteye imbere, tugwiza umwimbu, tugwanye bwa bukene umwose ronka ico ufungura, eka n'umufuko ushikirwe. Ni muri iyo ntumbero kandi yagendeye iraro rya kijambere ry'ubworozi bw'inka, ubwoko bwitwa Holstein, busanzwe bubuzwi yuko izo nka zikamwa amata menshi cyane. Ni nabwo bwoko bwa mbere bw'inka butanga amata menshi. Eka mbere aho yagendeye inka imwe ikaba ishobora gutanga amaritiro 60 ku munsi. Ivyo byose naho nyine yabigize mu ntumbero yo ko Uburundi buhakura ubumenyi, ubwoko bwa kijambere, gutyo bize mu Burundi n'abarundi nabo nyine bafatiye ya mbere kugira ngo bashobore kuronka aho bashobora gukura ico bashira mu kanwa, eka n'ingene bashobora imifuko yabo igashobora kubomboka. Muri uwo mwanya nyine icubahiro umukuru w'u Burundi n'umutambukanyi wiwe bamamaze iyo kuhama barakiriwe kandi n'umuryango w'ibwami ku kirimba c'ibwami, aho bashoboye kuganira n'umwami be n'umwamikazi. Eka no ku ruhande rw'umutambukanyi wa nyicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yarabonanye n'umutambukanyi w'umushikiranganje wa mbere, aho baronse akaryo kiyaguye ko kuganira bunga ubucuti. Nabo nyene baraganira imigambi yo gushigikirana mu byo basanzwe bakurikirana. Eka umutambukanyi w'umushikiranganje wa mbere aronka n'akaryo ko kubasangiza imico, baronka akanya ko kugendera kandi n'umurima wa kijambere w'inkere. Ubwo rugendo rero rwanye n'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi gugura imiryango myinshi, aho Uburundi bubandanya bushinga icumu mu mashinga, aho Uburundi bubandanya bugira uruhara rukaja imbere ibindi bihugu, ariko kandi aho iyindi miryango yugurutse kuko igihugu c'Ubuyapani dushobora gushogera ko ku bihugu bigenzi kandi vyiteguye gwerekeza Uburundi kuri yambona kazoza, aho rero abarundi bategwa kamo yuko baherekeza ivyo biyago vy'abajanye n'icubahiro umukuru w'u Burundi n'umushikiranganje wa mbere mu kugwiza umwimbu, mu kugwiza ubwira n'ubukerebutsi, kugira ngo iyo migambi yose bemeranije ishobore gushirwa mu ngiro. Abo bagwiza tunga baje bazoza mu Burundi basange twiteguye, turi ku murindi wo kubaka igihugu cishira kikizana, igihugu giteye imbere.